Una. 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 Ndabaramukije nongera ndabaha ikaze mwebwe mwese mubandanya gukurikirana ibiganiro vya radio television Isanganiro no mwanya w'ikiyago co kunama uno musi turabira hamwe ibijanye n'umubano ubereye hagati y'abahunze n'abandi banyagihugu basigaye mu mihana canke ku mitumba muri kano karere k'ibiyaga binini. Impunzi z'abarundi zingana amajana 276 ku bihumbi 16 bari mu ikambi y'abateshejwe izabo imurongwe muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo neza na neza mu gisagara ca Uvira baratahukanywe hano mu gihugu kwigenekezo rya 12 Nyakanga uno mwaka baciye ku mupaka wa Kavimvira. Bamwe mu bahungutse barashima kuba bagarukanywe mu gihugu c'amavukiro uravye ubuzima bubi barimwo mw'iyo kambi y'imurongwe. Akarorero bashikiriza ni mirima yabo bakose imurongwe aho bita Bumba, Kaseke, Katalukulu n'ahandi, ariko ngo ntibaronkejwe uruhusha rwo kuyimbura ivyo barimye. Kubwabo bakababazwa n'ukuntu abakongomani bimbuye bobo ivyo batarimye. Mu mpera za mukakaro uno mwaka umwami atwara aho bita Basimukama y'amajepfo afatikanije n'utwara umutumba wa Mutambala barategetse impunzi z'abarundi kugara amasoko bahora baremera mu ikambi baca bategekwa kwimurira ivyo bahora bashora inyuma ikambi. Uko gutaha kwabaye muri no Nyakanga bikaba vyakunze inyuma yaho intumwa zivuye aho muri Kongo zagendeye iyo kambi y'imurongwe mu mugambi wa Go and See. Hano rero umuntu yo kwibaza ibibazo bitari bike kuki hatahukanywe ibice bishika kuri 2% mu mpunzi z'abarundi baba muri iyo kambi y'imurongwe. Mbe ivyo bice bindi vya baba 98 vyasigaye aho bobo bigiye kugenda gute? Mbe muri rusangi impunzi zoba zibayeho gute muri kano karere k'ibiyaga binini? Mbe uburenganzira bw'impunzi butangurira hehe bugaherera hehe uravye igihugu cakiriye impunzi? Amareta yaba ayakiriye impunzi canke aho bahunze bava ni gute bafasha mu gutatura amatati? Ni gute kandi hoboneka umubano mwiza hagati y'abahunze n'abasangwa muri kano karere k'ibiyaga binini? Ngivyo rero bimwe mu bibazo tugiye kugaruka ko muri kino kiyago cacu co kunama. Abatumire dufise ni batatu: Nestor Bimenyimana, umuyobozi mukuru ajejwe itahukana ry'impunzi mu bushikiranganje mu byo bujejwe harimo intwaro yo hagati. Bwana Nestor sangwe kaze muri kunama no musi. Murakoze cyane, ndabashimiye kandi ndaramukije nabo dusangiye kiyago n'abadukurikirana bose biciye kuri radio televiziyo Isanganiro. Murakoze, turi kumwe kandi na Dominique Seseka musanzwe namwe mwarahunze sangwe kaze mu kiyago cyo kunama. Murakoze cyane ku kaze. Undi mutumire turi kumwe ni Remi Havyarimana umuhinga mu bijanye no gutatura amatati bidaciye mu ngimba. Remi sangwe kaze kunama. Murakoze cyane, ndaramukije abo turi kumwe hanyuma ndaramukije n'abariko baradukurikirana. Ngabo rero abatumire tugiye gusangira kino kiyago co kunama mwateguriwe na radio Isanganiro ifadikanije n'ishiramwe la Benevolence ya Grand Lac. Reka tuje mwidonido rya kino kiganiro cacu. Ikibazo ca mbere ndagihere ku muyobozi ajejwe itahukana ry'impunzi mu bushikiranganje mu byo bujejwe harimo intwaro yo hagati umushinga ntayica nk'umugabo Nestor Bimenyimana. Mbe uno munsi uburundi bwa ufise impunzi zingana gute ziraho hakurya muri Republika ya Demokarasi ya Kongo? Murakoze. Nkuko umwama mubikurikirana mwebwe nk'abamenyesha makuru canke abarundi bari ko baradukurikirana bose barazi ko Uburundi bufise abarundi bahungiye mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Mbere ndetse na Kongo irafise nayo abene gihugu bayo bahungiye ngaha mu Burundi. Ibihugu bibiri bifitanye impunzi. Ego
murumva ni ibintu bitamenyerewe ku kibazo no mumbajije muti dufiseyo abarundi bangana gute b'impunzi muri Kongo mu bisanzwe ibi ni biharuro twe turonka biciye muri ya migenderanire tuba dufitaniye hagati y'ibihugu tukaza turahanahana ibiharuro by'impunzi nayo bundi bwobwo impunzi ziba zizwi n'igihugu zahungiyemo kuko nibo bazikurikirana ku munsi mugabo kubera duhanahana ivyo biharuro nagomba ndababwire ko mu biharuro baduha batubwira ko dufise abarundi bangana 57 baba 57 17 muri mwikambi y'Umurongwe hamwe n'abashiki 40 i Rusenda n'amakamba abiri twamatwana turamaze no kuyagendera turabonana nabo barundi ibiharuro batubwira nivyo onya igisigaye kuba ruguheza tugahanahana nyine ivyo biharuro n'amakuru y'ukuntu abarundi babayeho mbe mu karere ho byifashe gute nyabiharuro nyine mu karere dufashe aka karere k'ibiyaga binini muri Kongo ndavuza bariyo muri Tanzania niho hari benshi muri Tanzania hari abarundi baba 170 dufise amakame manini abiri Nyarugusu hamwe na Nduta aba barundi rero murumva ko ni benshi cyane kandi rero ikintu kiduteye ingorane nyamukuru nabana bavukira mu makambi kuko bavuka ari benshi cyane batubwiye ko nko muri mwikambi y'Inyarugusu havuka abana 350 ku kwezi mwikambi y'Induta havuka barenga 150 ku kwezi ni gitigiri kinini ni kinini cyane muri Kongo havuka abana barenga 400 ku kwezi murumva tudashoboye guhungura abantu bangana n'amajana n'imiburi buri ku kwezi duca dusanga igitigiri aho kumanuka kiduga ni iyo ngorane dufise baravyara cyane mu gihugu cy'u Rwanda turafise abarundi barenga 50 twarabagendeye haraheze nk'umwaka hama turabahimiriza guhunguka mugabo barahungutse ariko kubera ibibazo by'ubuhinga uyu munsi ntibari ko barahunguka ariko turiko turategekanya ingene twosubira guhimiriza cyane mu Buganda dufise abarundi barenga 60 bari ahantu biti na Kivale cyane abandi bari mu gisagara nabone twabagendeye tubahimiriza guhunguka muri Kenya hari abashiki 16 mbe ndavuze ibihugu nk'ivyo kuko za Mozambique Afrika y'Epfo heshi bariyo mugabo igihambaye nuko bariko barahunguka reka tugume kumbure mu karere hama mwumvise mu ntangamarara ko muri Nyakanga uno mwaka hariho aho Murongo nyene ahahungutse ibice bibiri dufate ku bice 98 byo byagumyeyo mbe n'ikice bacara batumye abo bandi bagumayo canke aba batashe bo n'ikice batumye bataha mbo icambere coco guhunguka ni kugushaka ni uburenganzira bw'umuntu ni uburenganzira bw'umuntu guhunguka kandi ahunguka bishatse ivyo ni ibintu byubakiye ku masezerano yasinywe 1951 hamwe n'ayayunganiye yasinywe 1965 bavuga bati guhunguka ni kugushaka rero abo bari Murongwe turazi ko bariyo kandi twarabahimirije guhunguka mugabo bose ntibabishakira rimwe ni bukebuke baza bagenda babishaka bataha mugabo intumbero ni yuko twebwe twifuza yuko bose bazotahuka kandi mu kiringo kitarengeranye bakaza mu gihugu kuko namba bahunze umutekano muke nta mutekano muke usigaye uhari mu Burundi ibisigaye byose umutekano uhari ibisigaye byose birarondegwa bidasigura ku ivyo bice 98 byo byaribagiwe ivyo bice 98 ntivyibagiwe namba ahubwo mbere ivyo bibiri kwijana ngira nico gihe mu biheruka kuko inyuma yaho twarakiriye abandi bisigura ko ibitigi bizogenda biraduga bigenda zero yuko ari nk'ibice bishika ku 10 bizo bimaze gushika hano nko mu ntango z'indwiza ego mu bisanzwe twebwe ihangiro twihaye no guhungura abarundi 55 n'ijana na 21 uyu mwaka utararangira no kuvuga amezi abiri aya mezi abiri asigaye ntituzobashika ko ndabona kuko tugenda buke ariko twebwe icizere tuba dufise nuko nubwo baza ari bake bariko baraza tubandanya duhimiriza kugira ngo vy'ukuri
baze ku murindi mwiza turizeye ko nko umwaka uzohera tumaze kurenza ibice 10% byabo bari murongwe turavyizeye cyane murakoze cyane reka kumbure dusangira ikiyago na Sesekara Dominique wowe urumwe mu bahunze burya hari umuntu yiyumviriye guhunga abashaka gushika kuki canke mwe byaje gute ngo wumve yuko uhunga murakoze cyane jewe ntangura guhunga ntivyamvuye ko nari umwana mugabo abavyeyi barahunze 72 ndabakurikira rero umva bavuze tugi tugende harabavye twaragiye narabayiyo kugeza ku ntwaro yabagaza ndahunguka Republika ya kabiri hanyuma ubwo ndaba ngaho da meze neza n'ibikorwa ndakora ariko harageze igihe 93 hasubira kubaba aho rero nari mfise ubwenge nkuze mfise n'umugore ndahunga nja muri Zaire guhunga vyatewe nuko mbona ko ari umutekano muke mbona ko mbava ndahasiga ubuzima mandagenda mugabo ndiyo nahunze byo mu Burundi hariya byagusanze hazi ibindi rero navyo vy'ico gihugu ca Zaire 96 nukuvuga navuye ino ari 95 96 nukuvuga inyuma y'umwaka umwe biranka tufata inzira ija muri Tanzania rero kugeza 2006 niho nahungutse umuntu nahunga kuko abishaka asanga biraza bitewe n'ubwoba buzanywe niki no kubona ko umutekano ari muke cyane cyane kuri jewe n'ivyo byagizwe nabona ko takindi gisigaye cyandahunga njanja muri Tanzania rero hajya uravye ingingo yo guhunga kuko harabahunga hariho nabandi bene wanyu baba bagumye ngaha ingingo yo guhunga ku muntu iva hehe ni gute umuntu yo kwimvira ati jewe ndataye ndomotse urakoze cyane ikintu gituma umuntu ahunga n'umutima kuko abantu barashobora kuvukana ari 5-6 mu ugasanga umwe abandi barasigaye bagacengetera ngahunda akavuga tekaye akacagenda no kuvuga mu mutima wiwe ntihabona ko bitagenda neza kuko abantu ntibanganye kurinda hariho ukubisa umugere hasi avuga ati ngaho akaba yagiye nuwundi avuga ati nibiki abanza gushishoza karaba agacengetera hirya no hino araba mbe biraba jewe canke biraba abandi meze gute hari abatageze bava muri kino gihugu bagumye ngaha n'abandi twagiye kuko biva mu mutima w'umuntu aho nyene ga Dominique mbe uwo mutima uraza no mu gihe cyo guhunguka neza cyane gose ikiba cyaragutumye ugenda mu gihe ubona ko coba kitakiri kwa kundi wakiziga urashobora kuyumvira akarorero jewe muri 2004 niho nagaruka hano mu gihugu ntahungutse mugabo nje kurunguruka usoma urusakura uko neza gose kuko turafise abo mu miryango bari ino batigeze bava ngaha mugabo nkipozo none kwera kibo nta nivyo wiyagirizwa ika basi hanyuma ndaza ndashikaho hariho makartie ntashobora guhonyoramwo mu 94 95 95 vuze ndi beka nkabona umenge ibintu bimeze neza jewe mu Nyakamenge nakubise kame nkubita cibitoki mutakura umanuka kubita mutakura ndamanuka ndinjira mu Ngagara kindi gihe ndagenda mu Bwiza Nyakabiga kandi nagenda ngaca hano ngahindukira kuraba ko ari uwundaba ngo hava avuga ya mateme bakoresha ngabona ko atamuntu anezwe haragera igihe ndasubira nabona biganiriye hariya muri Tanzania iwe wageze mu Nyakabiga neza gose ndi naka ntwaye mu Ngagara n'icupa turinywerayo urumva rero nabibonye ndiko ndakubwira nti umaze kumva ko mu mutima uremye ukabona ko mengo icyakwirukangana nta gihari ndi cyange cyahinduye isura data muri ico gihe
urashofata decision igituma ugenda nico gituma ugaruka. Murakoze cyane Remy Havyarimana umuhinga mu gutatura amatati bidaciye mu ngimba burya koko nigiki akenshi gituma impunzi ziyumvira gutaha. Dominique aragarutse yuko wa mutima gutumye uhunga akenshi no gutuma unahunguka. Dominique aje kubivuga ariko kandi na Monsieur Rodeje yari yabivuze niko n'ubushake. Ubushake rero ntibuza gutyo buzanwa n'ivyo umuntu abona n'ivyo umuntu atahura. Burya guhunga singinga umuntu hitamwo nuko umuntu agera igihe akumva nta kindi gisigaye adahunze ashobora gupfa ashobora kuhasiga ubuzima hanyuma agasanga yagiye. Ariko kandi si byo rero by'uko havugira ngo wabishizemo umugambi wo kwitegurira kugira ngo ugende nukubera ikintu kanaka kicaduka mu mwanya mutoya hanyuma ugasanga wagiye atanteguro yabigiyemo. Igihe rero hageze guhunguka nico nyine cambere kiba kihari. Ndakubarire yuko abantu baba bari mu bibanza byo byabakiriye aho bahungiye bwa mbere bwo baguma barondera inkuru ziyo bavuye. Ariko kandi kibabaje nuko kenshi inkuru baronka zitabari zihumuriza kuko kenshi usanga baronka inkuru zibatera ubwoba gusa. Ubwo nta nyungu ziba zirimo zawo basize no ugasanga ntibashaka yuko abo bandi bagaruka kumbure hari kenshi nivyo bituma kuko uca usanga nico sesekare yariko arabivuga kuko urumva ashoboye kuza agasanga ibintu biratandukanye cyane n'igihe yabisize kandi n'ivyo yariko arumva. Ni naco gituma agiye akabivuga ababibariye nawe nyine ntibavyakira ku rugezo rungana. Naho baba bamwizigira ku ngure bamwe baragira bati nanje ngira nzohave nsimbe ndabe canke ubwo ibyavuze nivyo. Mugabo urumva ko naho bica biba rero ikibazo ca mbere umuntu aza kwiyumvira gutahuka kuko amaze kubona yuko hari hinduka ryabaye agereranije igihe yahunga nico gihabarimo. Ivyo rero bituma kenshi bitumwa nuko no bivuga nizi ngendo rero ziba zigizwe ubwa mbere aba barongoye intwaro bagiye bakabashikira bakababarira bati yamara naho muri ngaho igihugu kirabakeneye imitima ikacirema. Ego igihugu kirabakeneye ni mwebwe muri abana b'igihugu nimuze kubaka igihugu kuko ivyatuma muhunga vyari ibi nibi uburongozi buhari buriko bukora ibi nibi kugira ngo ivyo ntivyongere. Hanyuma niba mufise ubwoba mutora abantu baje kuraba tubatware ego bakagenda rero muri abo rero bavuye kuraba nibo bashobora gutanga ibishinga ntaye bakagira bati burya twaragendagenza hanaha twarabajije ukunuku mu vy'ukuri ico bazana nk'inyishu kiza kiremesha babandi bari hari icizere babandi bagaca bagira bati kumbure natwe twoja kuraba ariko kandi nabandi rero baca bagira bati ubu ntibadusiga natwe turajana. Nivyo rero cane jewe nibaza ko vyose biba biva ingene uburongozi bwitwaye kuri ico kibazo kugira ngo abantu batebe bafate ingingo yo gutaha. Murakoze hinge tuje mu karere ko turi kumwe n'umuyobozi mukuru hano abenshi bakunda guhunga uravye ibibazo bya politike canke ibibazo by'umutekano muke mbe nkamwe bwe musanzwe mwatubwiye ibitigiri bimwe muri bino bihugu by'ibiyaga binini mbere munasimba gatonya no mu bigize Afrika y'ubuseruko. Mbe mwasanze vyifashe gute koko n'uwo mutekano muke nizo mvo za politike zituma tuko dufatira ku barundi canke mu karere bahunga. Murakoze byose birimo nkuko mwabikurikiranye 2015 hariho haraba umurindi w'abantu b'abarundi bahungira mu bihugu bitandukanye. Mwabo hari habahunga bafite ico bahunze harimo n'abahunga bavuga bati nakayagiye nanje ndagiye atazi n'ibyo ari byo ari ubwoba gusa wundi akabona abantu baragiye ati reka nanje ngende. Rero iyo tugiye kubaraba mu bihugu bahungiyemo dusanga n'ubundi bakiruko hari abakubwira ati jewe narahunze kubera nari muri kudeta. Ubundi akakubwira ati riga je nabonye numvise ngo bariko barahunga naye ndakurikira
ndagenda mugabo bose twebwe tubita muri rusangi ni impunzi hageze ko tubahimiriza guhunguka tubafata ikivunga nk'impunzi twe ntituja kwita kuco we wahunze nundi yahunze mugabo muri rusangi tubafata ko ari impunzi mugabo tutirengagije nk'uwo aba yahunze avuga ati je nahunze vya politike tutirengagije kumwereka ko politike yateye imbere atangorane zigihari uwo yavuze ati ndakurikiye abandi wowe tumubwira ati yaba vyakunda twagenda tujanye uwo avuga ati je nahunze kubera ubukene bariko nari nkenye iki ukamwereka ko ubukene igihugu cateye imbere turiko turabivamo hariho nabandi bahunga kubera matati y'amatongo murabona ko amatongo y'u Burundi arakunzwe abo bose tureza tukabafatira hamwe nk'impunzi tukabahimiriza guhunguka rero ndashigikiye gose iki uyu muhinga mu gutatura amatata avuze mu bisanzwe guhunguka igihugu abantu baba barahunze bavamo ntikirera amaboko aha nababwiye ko nk'ejo nari inyarugusu mu bisanzwe hategerezwa kuba izo ngendo kugira mugende muraremesha imitima kuremesha imitima guhumuriza no gusigura ingene igihugu cifashe mugabo kandi burya birabafasha impunzi zirabafasha iyo ziriko zirabwirwa ikintu na bamwe muri bo niho rero tuvuga tuti twama dutunganya ingendo twita gendurabe ugaruka usigura ushinga intahe go and see mu Congereza come and tell ni gendurabe hamugaruka ushinga intahe izo ngendero ziradufasha cyane nk'ubu nababwira ko mwavuze abahungutse bava imurongwe bahungutse inyuma y'urugendo baheruka kugira ngaha baraka ko ari bice bito ni bice bitonye mugabo ntaco kajayo kajayo kuko naho umwe ahungutse ni sawa nta ngorane nawe araza burya twebwe umuguhungura abantu abashitse bose turaba amatelefone turaba amatelefone twabwira batuti kuko ubu buhinga bwa none bwarateye imbere urazura telefone abajya wasizeyo ubahe na message ubutumwa ubabwira uko wifashe nico gituma twebwe ngaha tuvuga tuti uwahungutse nafatwe neza amererwe neza mu buryo nyene bushoboka kugira ngo ahimirize n'abandi bakiri inyuma bashobore guhunguka rero izi ngendo vy'ukuri Remi yashikirije izi turazikora cyane kandi vy'ukuri ziratwereka ku musaruro uhari baraheza bagahunguka naho bari bitigira ibikenge ego reka ngaruke kuri Dominique burya muri ibi bibiri umutekano muke canke imvo za politike hano mu karere mwebwe nkuko mwatubwiye urabona ko mutagiye kure cyane mugabo ivyo bihugu navyo bisanzwe navyo biri muri bino bibazo bibiri ari umutekano muke canke ibibazo bya politike byaraboroheye burya impunzi nta munsi numwe izovuga uko yobigiye nishaka ihunge mu ndege nta ndege nta buhunzi bworoha mu buhungiro bw'ishyushye muhameze nabi ntivyigeze bitworohera ko nakubiye ko naciye mu bihugu byinshi reka nfate Kongo hama nkaja muri Tanzania kandi naho ne wasanga hari ibibazo vyabo nabone mugabo icyo gende hariya narabi vyanje mugabo abo tubana urababona ingene basa n'ingene bameze nibazo bafise uko biri kose ntushobora kwirengagiza ivyo ubona n'amaso ndivyoroshe aho mu gihugu ca Tanzania niho nabaye imyaka myinshi kw'icumi na warabona ko ubuzima bwaho ndibworoshe ndibwatworohe na twebwe kandi n'abahasangwa baho uravye ingene nasa n'ingene ameze urashovuga ati uyu ari mu bibazo bisigura yuko nta kundu mugabo novuga ko tutadubisa gahengwe mugo mwarabona ku mutima ko atawumugiye nivyo igikuru gusa nuko twatugiye ahantu bya bindi impunze bitanshikira kono byaboneka ko ndi protege aho rero kacibona yuko ari sawa ariko ubuzima reka sindakubesha ntibwari umeze neza yego kuko buryo umuntu akubwiye ngo uragahunga ndakubujye ukuri abakubwiye ijambo ribi gose nashaka jiburaya abari muri Europe abari biki witwa impunzi hari ibintu cutakaza kuko nta identity bufise kurasho kuhana n'umwana
uvuga ati ibyo byose arafise niveau d'étude ingana ukuntu agwa kuraba gusa kumva kubwiye akantu mpunzi mukimbizi aho mu murongwe bari kwaratubwira twarabaye muri icyo gihe byaratugora koga uruzi rumanuka go ruzi rwa murongo wewe uko uri kuroga uri hajya uruzi rutemba kuwe hano hariho umukongomane cyangwa umuzayiwe niko atadukubita ati we nja koga mu cyavuga kubera iki ni ingorane ego mu karere k'ibiyaga binini Remy Havyarimana nk'umuhinga mu gutatura amatati bidaciye mu ngimba imvo za politike canke ibintu by'umutekano muke mubona koko ari kimwe mu vyatuma abanyagihugu canke abenegihugu b'ivyo bihugu bahunga canke hari ikindi kintu umuntu atabona canke atumva gishobora gutuma abantu bahunga biragoye kuvuga ngo impunzi zo muri ibi bihugu by'iwacu ngo uje kuzishira muri ririya migwi aho ahandi baca bavuga ngo hariho impunzi z'ubutunzi impunzi za politike aha iwacu byose bivunjwa muri ico c'umutekano kuko naho ubu uri kuragira politike cyane cyane uhunze kiba kirico ariko rero ikibazo nyamukuru nuko nyine nkuko wabivuze nuko turi mu bihugu bitarataho birishikana mu iterambere ico rero kigaca gituma haba bya bindi bituma ivyo byose biba mu by'ukuri ikibazo kica kihaba niki cyo kwibaza ngo mbega twoharira gute kubijanye n'uburenganzira bw'impunzi iri muri Tanzania y'umurundi canke iri muri Kongo ngo turaba uburenganzira bwiwe igihe uwo nyene uri kuragomba ko araba uburenganzira bwiwe iriya mpunzi yo yivuga ko ari we yatumye aja muri ico kibazo iyo ni ikintu kitoroshe gutorera umuti vyoroshe kuko urumva kenshi igituma badahunguka baba bagira bati sinohunga ibintu bikimeze uko kandi uwo yohindura ivyo bintu nuwo nawe ariko aragira ati yamara hunguka uca wumva yuko ubwa mbere hariho ivyo batariko barumvikanako kumbure batariko baranavuganako igihe batariko baravugana ku bibazo bituma iyo mpunzi rero itari mu gihugu uca wumva yuko na kwa kugomba guhunguka biza kugira novuga uruhara ruto mu mutima w'iyo mpunzi igumayo ariko rero iciza nico cuko haba hari hizo ngendo z'abarongozi kugira ngo baje gusigura ico ni cambere ica kabiri nuko ibihugu byacu bitarashika mu iterambere bifise ingorane yuko tukigomba kuronka inyishu kubene gihugu b'igihugu kimwe ukamenga uburundi buzotora inyishu z'abarundi gusa kandi abari muri Kongo bataronse inyishu zirama habaye ingorane muri Kongo abo muri Kongo baca baza mu Burundi abari mu Rwanda batatoye inyishu z'ibibazo zirama impunzi zizoza mu Burundi no mu Burundi tudatoye inyishu z'ibibazo birama abarundi baca baja muri ivyo bihugu byose no kuvuga rero yuko turacafise iki kibazo cuko tutarashika ku ntambuko yuko abatwari ibi bihugu bategerezwa kwigira ibibazo hamwe kugira ngo bumve yuko umutekano w'umuntu ari Kinshasa utegerezwa kuba umwe n'umutekano w'uri Bujumbura umutekano w'uri Kigali utegerezwa kuba umwe n'uri Dar es Salaam gutyo bica bifatana rero na bimwe vy'iterambere kuko kuri jewe amahoro angana n'iterambere igihe igihugu kifise impunzi no kuvuga ko ico gihugu kitaratera imbere kandi ibyo bituma haba impunzi nicyo kubura iterambere hamwe rero iryo terambere ryo baho nuko umurundi arongoye uburundi azo kwibaza ingene ibarabara rifata Uburundi na Tanzania na Mozambique na Zambia n'ibindi bihugu vyinshi kuko ivy'uwo murundi akeneye bidategerezwa kuva mu Burundi gusa hanyuma rero bigaca bituma uwo murundi yoroherwa inyishu y'umurundi kava muri Zambia ikava muri Nairobi kavaho hose cyo kimwe n'umwe muri Kongo akamenya ko inyishu yiwe y'ukubaho itigirwa muri Kongo gusa yigirwa mu Burundi nivyo rero bica bituma igihe umurundi agiriye ingorane mu gihugu ca Kongo canke ca Tanzania canke ca Uganda umurongozi w'umurundi acagira ati niho dutegerezwa guhera kugira ngo dutore inyishu y'uriya muntu mugabo rero kugira ngo uje gutora inyishu y'uri mu mpunzi
nukuba wabanje gukemura bya bibazo biri ngaha naho rero kuko ivyo bibazo biri ngaha navyo ari bibazo by'iterambere tukaba tutarashikira iryo terambere gica kiba rero bimwe mwitanga umuzingi wugaye biguma duherahe bizunguruka kugira dutangurire kuri ikihe naho rero haca haba ibibazo mugabo mu by'ukuri dufise impunzi kubera tutaratera imbere ego reka kumbure imbere yuko tuja mu bijanye n'uburenganzira dusubire ku muyobozi mukuru mwatubwiye ko mwagendeye amakambi atandukanye imbere yuko tuja kumbure ku burenganzira Dominique yagarutse kuri bimwe biboneka kuko ku burenganzira bwabo buba butameze neza impunzi z'abarundi aho mwagiye muragendera mwasanze zibayeho gute impunzi nyene zibayeho nk'impunzi Dominique arabizi ubuzima buri mu gihugu ciwawe buri mu gihugu ciwawe by'ukuri urasanga umuntu yavuye hari umuntu yubashwe umuntu yifashe neza ugasanga yarajegeye ameze nabi kubera n'impunzi yego nivyo ibihugu byabakiriye turabikengurukira cyane kuko byaraduhereye indaro abarundi mugabo ubuzima ntibuheza ngo bugende neza nkuko wari wawe oya ugenda nkuko ari impunzi nyene none wewe nko mu ikambi y'impunzi uvyuka atacukora ata kintu uhereza amaboko ngo ukore kiboneka ata mugambi by'ukuri ufise wo muri kazoza ka hafi canke kindenga kimita kivi erega burya gupfa bihera no mu mutwe urindira gusa ko saa sita hase ikuzanira ubwishaza bumenaguye n'iki utuntu tudafashe ivyo byose bironona bituma ubuzima butaba neza impunzi uko zibayeho zirakingiwe n'amategeko mugabo ikijanye n'ubuzima kujya tubona ati kubaho by'ukuri ntaco nico gituma hajya umuti wa vyose nuko impunzi zitabaho impunzi zohunguka niwo muti mugabo mwumvise ko bice binajana n'iterambere kugira tuhagere rero ngaho bica bijana n'iterambere kugira tuhagere ngaho hari byinshi byo gukogwa hari byinshi byo gukogwa ku ruhande rw'igihugu baba barahunze bavamwo hari bikogwa dufate nk'izi mpunzi z'abarundi guhunguka hari bikogwa d'abord ubwa mbere ho mu Burundi kandi byinshi ukereka kuko iyi niyo ugiye kubaraba bakubaza ati mbega ubu iterambere rigezehe ivy'umutekano wa rusangi bimeze gute mbega ubu ndidegemvya umuntu aravuga ico ashaka ari ku mutima ibintu nk'ivyo barabikubaza rero ukaba ufise inyishu ziboneka zigaragara kandi atari ivyo ruhendo umuhinga nawe yagarutse ati burya igihugu gifise impunzi usanga n'iterambere nivyo none umva nk'ubu ivyo biharo byose navuze ubu abo bose boza tugahinda ikibiri c'ikivi bari ku kivi wumva iryo terambere ryobura gute no kuvuga ngaha twarahomvye abakozi aha mwaba navuze harimo n'abantu b'incabwenge harimo n'abantu b'incabwenge ni byiza rero yuko by'ukuri bahunguka kandi twamatwaye babwiye n'amakungarabizi igihugu cy'u Burundi citegure kwakira impunzi zacu zose turiteguye kubakira bose uko boza kose mugabo kandi ntituca kubiri n'amasezerano mpuzamakungu tuguma tubikora na byose hamwe n'ishiramwe mpuzamakungu hasere kugira ngo neje amakungu ntavuge ngo igihugu cy'u Burundi cashize ko igitutu ku mpunzi oya tureza tukabikorana kuko igihugu cy'u Burundi sizinga mu mwumvikano ntangere turafise amasezerano twasinye ntabatahukanwa ku nguvu oya twebwe ntabo dutahukana ku nguvu ahubwo ibihugu byabakiriye nivyo bishobora kubikora ukundi mugabo bibikoze ukundi ni uburenganzira bwabo kuko bari mu gihugu cikukiye twebwe ico dutegerera ngaha twavuga tuti ko muje turabakira uko muje mungana kose kandi tukabatera kama kuhunguka kuko igihe uburyo bwogorana mu ishiramwe mpuzamakungu hasere bajya abantu byo bagora gose nk'ubu ndabaha karorero muri Tanzania twavuye ku rugero rwo facilitation ni guhungura abantu mu buryo busanzwe abantu kagenda ukabasigurira bakavyumva bagafata ingingo ku bushake ubwo rwego rwo kwita muri Tanzania twararuvuyeko ubu twageze kuco bita promotion ngira nka Dominico aca vyumva promotion ni hahandi dushiraho ibintu bituma impunzi
yumva ko yohunguka yohunguka vyihuta. Iyo promotion ivuga iki twahora tubaha imfashanyo y'idolari 100 aho ni leta canke ifashijwe n'amashiramwe mpuzamakungu erega byose ni leta none amashiramwe mpuzamakungu ugira su uburyo leta y'u Burundi nayo irashiramo ni nations ni oni leta y'u Burundi yayiba yarashizemo nico gituma tuvuga tuti no gufashanya n'amashiramwe mpuzamakungu twahora tubaha ubuhungutse tumuha idolari 150 mugabo kubera tuvuga tuti tugire promotion tubereke ko bota duca dushira ku majana 2 ubu n'amajana 2 kandi ico gihe twatangije na 50 kuza renze imyaka 18 mugabo uri munsi y'imyaka 18 twacha tumuhigice 75 mugabo tuduze tukavuga promotion aha ni ku muryango cyane umuntu umwe tuvuze promotion no kuvuga umwana ukuze n'uruyoya n'amadolari amajana 2 tugaca tubongera ko amadolari 200 yo kwiyunguruza n'udufaranga n'udufaranga dukenyi n'abariko baratwumva bumve ko ari udufaranga dukenye ko umuntu ahungutse kuko tumufasha kugira arabe ko yoshika muhira no gutanguza akagambi gatonyi korora ingurube canke gusanura akazu ibintu nk'ivyo. Ibi rero inyuma ya promotion nta yindi ntambwe ihari no kuvuga ko badahungutse hase rikabura uburyo bwo kubashigikira tuzovuga tuti haca bico bita cessation no kuvuga ko abantu bose tuvuga tuti nta mpunzi dufigihari bose baca hari nazo zoca zitwa ngo baca baba diaspora nico gituma rero tuvuga tuti nibahunguke bikihari bikimeze neza birinde ko bazohava muri kazoza leta yabakiriye yoyo muri zara kwizovyemera erega ishiramwe mpuzamakungu ase ni rimwe ku isi canke hazoca abavyaindi byo gutahukana impunzi ku nguvu ivyo ku nguvu ntavyo twovuga ko ntavyo twunifuza twifuza ko tubandanya tubatahukana buke gushaka kandi bashobora gufashwa nivyo twifuza ariko hariho sinobabesha hariho n'ibihugu bimaze kutubwira ko bizobarungika ku nguvu biriho mugabo turacayaga kugira turabe yuko boza buke abo dushobora kwakira tugashikana mu zabo kandi bagatunganirizwa kuko umwene gihugu muzanye n'ubundi ku nguvu gaterera hajya mu kibano ejo yosubira kigira ashobora kwigira kandi na wa mubano mwiza hajya mu kibano nawo n'ububononye kuko azayidoga atagira icajya atagira icepfu ca ruguru agahita yiba igitoke c'umubanyi nibaze ari benshi mugabo dushobora gushikana mu zabo twirinde yuko hazoba ivyuko ibihugu bibavuga ngo turabirukanye murakoze cyane twibutse abariko baradutega biriko turi mu kiyago co kunama hano munsi turabira hamwe ibijanye n'umubano ubereye hagati y'abahunze n'abandi basigaye ku mitumba canke mu mihana muri kano karere k'ibiyaga binini habatumire ni batatu Nestor Bimenyimana n'umuyobozi mukuru mu vyajejwe harimo itahukanwa y'impunzi mu bushikiranganje mu byo bujejwe naho harimo intwaro yo hagati turi kumwe kandi na Dominique Seseka umwe mu bahungutse turi kumwe kandi na Remy Havyarimana asanzwe ari umuhinga mu bijanye no gutatura amatati bidaciye mu ngimba reka kumbure ikibazo ninagarutse ku kibazo c'uburenganzira bona Remy Havyarimana wumvise Dominique yagarutse ku burenganzira bo nk'impunzi bari bafise aho muri Kongo no kuvuga ko bafatwa nabi kumbure n'abanyagihugu bo ngaho mwumvise kandi n'umuyobozi hano nawe yavuze yuko kumbure hari abatabayeho neza hajya uburenganzira bw'impunzi butangurira hehe bukagarukira hehe canke ko abari impunzi abari gitabo mu by'ukuri hariho amategeko ibihugu biba byaramaze gusinya igihugu ugasanga ayo mategeko niyo acakora mugabo kandi nk'uko umuyobozi yabivuze na Dominique akabigaruka ko uravye ayo mategeko kwabari na mategeko agoye gushira mu ngiro kuko mu vy'ukuri igihe atubahirijwe usanga bigoye kumenya ninde arabwa ko ati amategeko atubahirijwe kuko uko ibintu byategerezwa kugenda umurundi ni leta y'u Burundi yategereza kuraba ko umurundi abayeho neza kumwe nabivuga mu ntango ngo mangarukaho kuko uko igihugu kigeze urugezo kigeze ko mu iterambere niko ni nago rugezo kiba kigeze ko kukwitaho abana bacu
igihe umurongozi w'umurundi yumvise ko umurundi agiriye ibibazo mu gihugu kanaka igisata kibijejwe nico categerezwa kuja imbere kuja kuraba no gutunganiriza uwo murundi mugabo kandi uretse n'umbwe imbere yuko ashika ngaho igihugu camwakiriye gikoranye na HCR bategerezwa kuraba ivyo vyose ari mbe aho turaho nyene Garemi kujya impunzi birashoka yuko ishobora kudurumbanya umutekano hari yiri ego cyane ni navyo kenshi bica biba kuko none wumvise ko erega bishobora kuba ari we bivuye ko canka kaba bikamubako atabivuye ko mugabo kubera ari hari reka mbanze ndakubarire yuko kenshi muri ibi bihugu bitaratera imbere igihe bavuze ngo aho bashira ikambi y'impunzi kenshi baraba ahantu hari biti kandi kure y'ibisagara bere washaka hariho n'itegeko risaba yuko baba bari kure y'umipaka y'igihugu bavuyemo ugaca usanga rero abo bantu bashize ahantu babonye nyine ko ataco bari ico gihugu cabakiriye ataco kiriko kirahakoza ico bashobora gukora nuko bashira ahantu hegereye ibiti kugira ngo abo bantu baronke ivyo baca mu kubaka bwabuzu babamwo no mu gucana mu vy'ukuri babagize bati amafaranga twofashe tubaronderera inkwi tubaha ivyo bubaka bo nyene bavyikorere urumva ico n'ikibazo ca mbere ingorane ya mbere ya ici haba rero niyo yuko uko bariko bararondera ingene babaho bamwe basanzeho bari bibareye huko kandi wumve ko abo bantu bagiye ngaho n'abantu bari bafise amazu babamwo n'abantu bamwe bari bibeshejeho adacaza kubaka akazi kariko kose usanga agomba kugerageza naho ari hanze kugira ngo abeho mu byo ashobora abeho neza ni ukuvuga ko hacaba nk'ingaruka ku bijyanye n'umubano hagati ego cyane y'ibi bihugu biba haba iki yavuyemo n'icyo kindi yashikiyemo ego cyane kuko ubwa mbere bimwe byo kuvuga ngo bariko barahabangamira ibidukikije kuko urumva ivyo byose bikoresha bya bitasanzeho hanyuma ugaca usanga atanguye kurondera ingene atunganya ivy'uburimyi ingene azobaho ivyo byose ariko aragira umwe asanzeho ntiyari bwabigire kuko nico gituma aho hantu hari hameze uko ingorane rero zigaca zitangura kuba kuko hamwe babaye haciye hahinduka mu mwanya muto yariko arahinduka hahindutse babandi basanzeho nabo batariko barakwirikira noneho HCR gacitangura kubazanira za ntete bwa bushaza yavuga utu bakazana ngene babavura nibiki wa wundi ari ruhande ariko araraba gacagira ati none umuntu w'impunzagira abeho neza bamufate neza kurusha uko bamfata neza agasharika gaca kaduga rero amatata akabaradutse urumva rero aho ni ku ruhande rwa bamwe basanzeho iyo mpunzi ibiri kwirakora ibyo byose ibifata nk'imfata kibanza agira ati ejo ndasubira mu gihugu muri ico gihe rero uca usanga wewe ntabashimi biriko biraba kuko ntibishobora kuba nk'ibyo yari yiteze kubamwo mu gihugu ciwe ariko wasanzeho nawe agira ati mbiga ibibimbaye ko nibika umuntu bafata nk'umwami nanje merewe nabi urumva ico gica kiba rero ca kindi kiba icambere gituma batumvikana ica kabiri niki rero haca haza kuba ibibazo vy'ingene wa wundi abona ko uburenganzira bwiwe butubahirijwe bukareka kubahirizwa kandi we agaca agomba kuvugana nabo bari ngaho no kuvuga bamurongoye bari ngaho nabo bamurongoye nabo bagaca baraba ya mategeko yiwabo y'igihugu cabo na HCR ugaca usanga rero mu mwanya wari wo wose abona uburenganzira bwiwe buriko burapfa bikaza kunyuka rero niyo nkuko biba bimeze HCR na UNICEF bitaho ivyo kwigisha abana mu mashuri y'intango gusa ayisumbuye na kaminuza agira ati menye ugasanga rero ko kwimenya ni bya bibazo by'uburyo badafise ariko kandi n'ibihugu biba byabakiriye ntibyorosha kuko hageze kuraba amanota y'ibyo bakorera usanga uri impunzi we bakurabira ku manota yo hejuru wagira ngo urasohotse muri ibyo hageze kurondera akazi ugasanga igihugu cyose kigira kiti iki kibanza ni icumwene gihugu ugasanga rero ubuzima bw'iyo mpunzi bwose
numubabaro uko abona ko ibyo ari gutegereza gushika ko byose biramwugariye ko Ego. naho rero haca haba kutumvikana agagumana umutima mubi muri ico gihugu camwakiriye kandi adashobora kuja muri ca gihugu ciwe yavanze. Murakoze, reka muri kano kanya dukubitire mu gihugu kibanyi ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho mugenzi wacu Jeremy Kuhima ijisho rya radio televiziyo Isanganiro ahi Kongo atubwira uko umubano w'impunzi z'imurongwe n'ababanyi batari mu kambi, ababanyi begereye amakambi uko wifasha. Izo mpunzi z'abarundi bavuga ko bidashoboka ko bimura isoko ngo ive mu nkambi ije hanze kandi basanzwe bonyine nibo badandaza kandi nibo baguzi. Bavuga ko ubu babujijwe kujya mu mirima eka n'inyuma y'inkambi bafashwe baca bakubira. Twahora twitupa tukakota inyuma y'inkambi ariko ugeze iki gihe tugezemwo ubu ntitwije inyuma y'inkambi baratwirukanye ntitugirima tugira gute ubu unye turicaye twaratugega igihe tumaze gukota nk'amakare nkangahe ugeze iyi saha nta n'umwe araronka n'igipande c'ikaro yo kurima turicaye turaho. Twe ko tubuza gukora nuko tutahuje mu vyumviro vy'iwabo kuvuga yuko twebwe twoterura n'intuzi utuntu twose tudandaza mu nkambi udukara udusabuni uduconga ngo byose tumanure dushirije iwabo mu kibembe natwebwe tukaba tubona ko bitokunda nukuri ko bwanje nosaba nk'abatware badutwara abatuzanye barabukuntu bovugana nabo bene wacu bahepfo batwakiriye. Abadaharanira inyungu za politiki ari bo societe civile mu kinyamazuru bo ngaho imurongwe twashoboye kuyaga nabo bagiriza ko izo mpunzi z'abarundi bitashatse ko ico kibazo gikemurwa. Bavuga kandi ko hasere na leta ya Kongo ko ataco bakoze kugira ngo habe umumvikano hagati y'impunzi z'abarundi na bene gihugu. Urongoye inkambi ya Lusenda umushingantahe Denis Numbe arahumuriza arasaba abanyagihugu ba Murongwe uko batekana kubera ko ngo ikibazo kigiye gukemurwa mu maguru masha kuko leta ya Kongo hasere hamwe n'abakuru b'imitumba ngo bagiye kwicarana kugira ngo bakemure ico kibazo. Urongoye village ya Murongwe umushingantahe Mucumbe Jean-Jacques aheruka gutogwa imurongwe groupement y'abashimukuma yefo muri secteur ya Mutambara mu karere ka Fizi aramenyesha ko ingambi ya Murongwe nta na kimwe yafashije mu iterambere ry'ako karere arongoye aho boteje imbere iyo village ya Murongwe ngo bariyongoye baca bigumiza mu nkambi. Arasaba rero ko abarongoye CNR, HCR n'abandi bakore ibishoboka kugira ngo iyo nkambi ibashe gufasha mu iterambere ry'abanyagihugu baba ngaho imurongwe. Aratanga akarorero ko iyo soko iyo yari kwimugwa kuva hagati y'inkambi kuza hanze ngo yari gufasha vyinshi hagati y'abanyagihugu. Gisi wa refugee walingia hapa walizibiti kare 615. Maendeleo yote itakuwa inje ya kambi. Mumenya ko ibitigiri bingana 50 nibo barundi bagisigaye mu nkambi zibiri ziri mu karere ka Fizi zizwi ariyo Lusenda na Murongwe. Hano mu gihugu cacu c'u Burundi naho mugenzi wacu Apollinaire Muzagara yarakubitiye mu ikambi y'Imusasa ahari impunzi z'abakongomani. Hano nawe aratubwira uko yasanze vyifashe. Abanyekongo mu ikambi ya Musasa Ingozi baremeza neza ko babanye neza cyane n'abarundi baba mu mitumba yegeranye nka Buhama, Kabanga na Mufigi eka n'ahandi. Agasigura ko byerekanwa n'imirimo itandukanye itari mike nk'uburimyi, ubworozi n'ibindi barangurira hamwe nk'uko bivugwa na Abubakar ari muri koperative Upendo ihurikiyemwo izo mpande zibiri. Umubano w'abakongomani n'abarundi ngaha mu ngambi Musasa tubanye neza. Icyambere cyerekana yuko tubanye neza turafishe amakoperative cyangwe amashirahamwe yo kwiteza imbere y'uburimi n'ubworozi y'amaziganya yuko kora imigambi ijyanye n'ibikoresho by'amaboko. Abarundi n'abakongomani turasangiye amashirahamwe. Uwo mubano mwiza uranemezwa kandi n'abarundi b'ababanyi babo banyekongo. Ikemba ku Musasa mu kambi y'abanyekongo tubanye neza, turarimira hamwe, turororera hamwe, turasangira agacupa, mbere rimwe hariho n'abamaze gushingiranira
umubano wacu umeze neza mu ncamake. Mu ntwaro naho nyene baremeza ko umubano ari mwiza cyane muri izo mpande zibiri naho atazibaniza kubitana amahembe. Elizabeth Nduwimana rongoye umutumba Kabanga avuga ko iyo habaye ukutumvikana zo mpande zibiri zija hamwe intwaro n'abajeje umutekano bakabumvikanisha wo basanza kwiye guhanwa agahanwa kurikije amategeko. Iyo kambi y'impunzi yo kumusasa mu ntara ya Ngozi irimwo abanyekongo barenga 200,000 kabimaze n'imyaka 200 nyene ibayeho. Nuko rero abatumire turi kumwe murumvise haba Kongo canke haba hano mu gihugu cacu ahari impunzi z'abakongomani muvise kandi ni Kongo ahari impunzi z'abarundi. Reka kumbure iki kibazo ndagihere kuri Dominique nk'uwahungutse burya uku kutumvikana hagati y'impunzi ibisanzwe bibera mu makambi mubona ari gute ibi bihugu biba bya aho mwavuye kumbure naho babakiriye bishobora gutorerwa inyishu gute? Ego murakoze. Iki kibazo hari igihe kifatwa nko kumengo ni gito ariko si gito. Ugiye kuraba n'uri kurumva n'uburenganzira mu impunzi habwa bakuvuga ngo uburenganzira bwo kwiga ntibaguha ngo ugende hejuru y'ayo mashure mato mato, kuko aho niho usanga UNICEF igiye gufasha ku mashuri yisumbuye n'ayandi n'abavyeyi bigokako. Hanyuma urahabwa ibiribwa ntibaguha ngo uhage n'intica ntikize kwe ntukwiye gupfa. Yego me bakamenya n'amagara yawe. Ubwo aho rero niho witwa rero ko ufashwe neza. Mugabo utodukeye nyere tuboneka tuba duhawe izo mpunzi abo babanyi bari ngaho ku ruhande nabo baradukeneye barakeneye gufashwa, kuko icyo kwe gutahura umurundi n'umukozi ahari hose aragomba kwiteza imbere. Bamaze gushika hariya bagahabwa utwo tuntu hanyuma bakongera bagasohora amaboko bagakora abona ko badandazwa byumva ko baribuka ko atari mu gihugu cabo aho bagarukira. Uko biri kose avuga ati ngwaneho mbeho kajya kantu ntafise ndakaronke. Hanyuma ukajusanga abantu bari mu micungararo nabo ntibafise ubwo burenganzira, ukajusanga rero nako ntibabikoze binda kuca bizana ishari bajya babayeho neza ari impunzi. Kuko mu kwitwa impunzi ni gitutsi, kuko rimwe na rimwe nibara abahinga babivuze n'umuntu ngo yananiwe no kubi wabo socialement mais politiquement, hanyuma gasanga ari agomba ategeza kuja kuba hanze nyene kujya nakundi akaba munsi y'ibiganza byantuze mpuzamakungu. Urumva ibyo bintu n'uyarakwiye guhunga uyu muntu ari ngahoye agahunga adahunze intambara agahunga inzara. None ntibaza kundi bagenda baje kubana na twebwe ko bataje kubana n'izo mpunzi baratubangamiye nta kundi. Rero ukatusanga rero mugabo kwigisha abantu mu kibano izo mpunzi kugira ngo birinde amatati nabo bantu ndivyoroshe. Mugabo inyigisho zagomba kuhaba zigizwe n'abantu barongo makambi. Kabiri nabo mu kibano nabo nyine bakigisha kubana n'abandi neza. Izo nyigisho zikaba zuyu nari ugasanga zibahuza ugasanga ziriho. Murakoze cyane. Reka twumbure mu kanya gato tugaruke ku ruhara rw'amareta abiri haba aho yahungiye canke abakiriye burya n'uruhe ruhara rwabo kwayo mareta kugira batature amatati. Reka mpere kuri Remi umunota umwe. Mu by'ukuri nari nabivuze yuko hari impunzi hose atari impunzi za politike uzoca umenya ko ni ikibazo c'iterambere muri ibyo bihugu. Igihe rero ari ibibazo by'iterambere nivyo bica bituma abantu bapfa ibintu vy'ingene babaho ku munsi ku munsi. Reka dufatire ku mareta naho erega ivyo ni vya leta kuko iterambere ni leta. Nivyo bica bituma bacitegerezwa kuva ku ruhande rwo kwibaza gutorera inyishu
abarundi gusa ngo leta y'u Burundi have yumva ngo ikibazo kiri mu Burundi gusa idafashe ko hari ibibazo by'ikongo itegereza kuraba ko hari ibibazo by'Tanzania by'ibibazo by'u Rwanda itegereza kuraba kuko niyo uburundi bwo gutunganya ibibazo byabwo vyose muri Kongo hatabaye ico nyene abo muri Kongo bazohungira mu Burundi abanyarwanda bazohungira mu Burundi canke abatanzania mbe habaye ugushaka hagati y'amareta abiri canke atatu bivanye n'ukuntu bahanye impunzi murizera yuko impunzi zishobora gutahukana tutarinze gushika kuri dani n'umuyobozi yavuga aho bageze kuri yari yavuze facilitation na promotion Erega ikibazo kiba kiri ngaho suko leta ifise impunzi yose itagomba ko bava ku gihugu cabo haba hariho gushaka muri ubwo buryo kuko nkuko twabivuze erega abo muri Kongo bari mu Burundi bafise ibibanza abarundi bogiyemo kandi abarundi barabikeneye none bo bihanahana mugabe ikibazo gica kiba abo bahunze muri Kongo utatoye inyishu y'icatumye bahunga ubasubije muri Kongo uzobatwaye ku nguvu ni ryategeko ibihugu byahuriye ko baba bivuye mu nzira ikibazo rero nicuko ayo mareta abiri yicarana kagira ati we uri kurantera ikibazo kubera iki abantu bawe bategerezwa kuguhunga bakazi wanje ibyo bibazo ufisi wawe tubifatanye bitorera inyishu baje gutaha kugomba kwabo ntibice bisawe ko nabone bace baza gutora ibindi bibazo bya cakindi gihugu ni ryaterambere rero niho uca usanga rero iburaya nta mpunzi ziriho kuko bagize ibibazo nta kibazo c'umufaransa gusa kiriho nta kibazo c'umudagi gusa kiriho umudaga afise ikibazo aba Espanyol barahaguruka kuko baba bazi yuko ingorane ziza kubashikira mu bihugu bitaratera imbere rero turacafise iyo ngorane yuko umenga ibibazo bibaye mu Burundi abanyarwanda ntaco abatanzania ntaco twategerezwa rero ku rwego rw'ibihugu kumenya ngo abarundi bazobaho neza abakongomani babayeho neza abatanzania babayeho neza akarere kabayeho neza murakoze Remi turiko dusa no barangiza muyobozi mukuru Remi yagarutse ku bintu ati mbe ivyo bihugu bibiri ko bamwe bafitaniye abandi burya nta ntambwe muragira kugira murabe yuko mubahanahana ego intambwe ziriho zekerekanwa n'izi ngendo tugira mu bindi bihugu tugize ingendo icambere duhera ko imbere kubonana n'impunzi tubanza kubonana nabo muri leta kugira tuvugane timbega ibi bibazo vyuko dufise impunzi mutubiki impunzi tubabiki izindi twobivamo gute kandi bimaze igihe kirekire bimaze igihe mugabo ibinyene Remi yari karavuga ko tutumva kumengo Burundi bufise ibibazo umengo Kongo ntibiraba ikindi gihugu umengo ntibikiraba canke Kongo ifise ibibazo umengo Burundi twategerezwa kuba tugize urunani rumwe tukabona twese kumwe ko izi impunzi ari kibazo kibangamira akarere bidasigura ko abarundi badashobora kuba muri Kongo bidasigura ko abarundi badashobora kuba muri Tanzania abatanzania bakaza kuba mu Burundi ivyo nibisanzwe kuko isi dutegerezwa kuyiba ko ukunyene kandi none hariho n'amasezerano y'ukuntu abantu batembera muri bihugu by'ibiyaga binini hoho biroroshe mugabo abantu bakaja kuba muri Tanzania byubahirije amategeko Kongomani bakaza kuba ngaha mu Burundi byubahirije amategeko batagiye mu ntumbero yo guhunga ivyo nibisanzwe rero amareta intambwe nini kugira turabe yuko abene gihugu bacu bose boba mu bihugu vyabo bikenewe ko baje kuba mu bindi bihugu bikagenda byubahirije amategeko agenga uruja n'uruza rw'abantu nk'ubu nagomba ndababwire ko musozera ego mu kurangiza nagomba ndababwire ko nk'ubu twimirije inama ikomeye n'abatanzania izobera ngahi Burundi namwe abanyamakuru muzoba muhari kugira twige ingene ibibazo vy'impunzi tubivamo kwingene turabe ko abarundi botaha abadashoboye gutaha bakabaho nk'aba diaspora ego mugabo atawuvuga ngo jewe ndi umuzigo ku kindi gihugu naha rero tuvuga tuti abarundi b'impunzi nibitegure batahe tubakire mu mahoro n'umutekano kandi amazi atarirwa ararenga inkombe ngo bafata ingingo ngo turabirukanye kuko ibihugu navyo bizohava bifata izo ngingo bagasanga barabirukanye hama umuntu akarondera ingene haba biciye mu mategeko ntitwifuza ko vyoshika ngaho twosaba ko abarundi bose bariko baratwumva b'impunzi bohunguka tukabakiriza yombi
murakoze cyane ni na hano rero duciye dusozerera ikiyago cacu cyo kunama mwumvise ko tweko turabira hamwe ibijanye n'umubano ubereye hagati y'abahunze n'abandi banyagihugu basigaye ku mihana cyane cyane muri kano karere k'ibiyaga binini abatumire bari batatu Nestor Bimenyimana muyoboza jejwe itahukana ry'impunzi mu bushikiranganje mu byo bujejwe harimo intwaro yo hagati mwakoze kwitaba ikiyago cyo kunama mwakoze namwe kudutumira nejo mukadutumira kuri iki kibazo tuzobanguka koko kirahambaye murakoze uwundi mutumire twari kumwe hano ni Dominique Seseka yahoze ari impunzi uno musi akaba ari mu gihugu ciwe c'amavukiro wakoze Dominique murakoze kandi ndabihimbariye kuba ndi mu gihugu cyanze c'amavukiro umeze neza hano mu Burundi neza cyane murakoze cyane umutumire wundi turi kumwe ni Remy Havyarimana umuhinga mu bijanye no gutatura amatati bidaciye mu ngimba Remy mwakoze kwitaba ikiyago cacu ndabakengurukiye Medard ndakengurukiye nawe twasangiye ikiganiro kandi nabariko baradukurikirana murakoze reka rero dushimire mwebwe mwese mwariko muradukurikirana ikiyago cyo kunama uno munsi mukaba mwagiteguriwe na radio Isanganiro ifatikanije nishira hamwe la Benevolence ya Grand Lac nimugire aho muba mwubahwe naho utaha una